Donc uri wenyene mukabarekeza kakamubwiza. Ndi jenyene Nta wagwerekeje ntaki. oya no kumengo biragutangaje kandi jenyene mu kabari ariko Imana yandemye none nogira gute kuntu Imana yakuremye nshaka kubihindura nyene cyo byakira uko nyene Haguruka turabe. oya vraiment ndumva Nubwo adahaguruka muramubona. Bajaji. bitu binajipa mama Mwi hotel guys. none mwadufatiye muri chambre je deja Uko biri kose mwabanje kuja muri comptoir ya nyuma ibindi ni after. je kwa shunda kugendana n'abastari abastari abantu bambere bavurugana mu bwenge mimi mwenyewe niko kivuruga fo ndondera umuntu ari pose muna bacyumu. Hey, what's up my people? Hano turi ahantu muri quartier mu Bwiza, donc ahantu hasanzwe haba umuririmbyi Generator Bidondo, the legend. Man, hano tufise amakuru ko hariho Bidondin 5 et 6. Juma, ndakuwa Bidondin 7 sasa. Donc, nkuko musanzwe mubizi kuri microphone muri kumwe na Davina Monica, Bendo Camera ni chuma cha chuma budget de la capitale. Skaria watoto, Juma Jukes. Beje ya mwanya. Juma, twende sasa. Videos. Chef ni sawa. Murakomeye. Mama ni sawa. Murakomeye. Turashaka kwita murakomeye Yego turakomeye ni musabe natwe cyo kunywa none ha ashoko nari nyene aha kwifuna kanyota umva uko nabimeze neza Don dusangire rero oya nasomya vraiment Don corona umuntu mwiza nkawe two oya ino corona ni hatari navyo urumva donc nishwe n'inyota oya sinovyifuza ko biswa n'inyota gusa niko nyata buryo mfise sawa murakoze ko murakomeye yego tumeze neza cyane yego donc uri wenyene mukabarekeza kakamubwiza ndi jenyene nta wagwerekeje ntaki oya no kumengo biragutangaje kandi jenyene mu kabari kubera umukobwa mwiza nkawe uraba inzobe man afise ingidi Jengene ndumuhungu ndumukobwa ngize ikibazo nari nishyize bwa cy'abahungu ngize ikibazo bisanzwe usakoze Juma ahumoni na journaliste wacu yagize ibibazo na journaliste wacu yagize ibibazo vya kweli n'umukameramani nawe nyene byamucanje si jewe nyene niko Imana yandemye none nogira gute kuntu Imana yakuremye nshaka kubihindura nyene cyo byakira uko nyene haguruka turabe oya vraiment ndumva nubwo adahaguruka muramubona ho jaune bajaji bitu binajipa mama akuri mwiza vraiment merci uramaze kumva umukobwa akubwira ngo uri mwiza nta bujyajya burimo nakwenda bwa haruye nko kuva nkura wogira nkuwa 50 mu bakobwa mbye wow twahoga dakundana mugaje ndayivuganye nta nzigo nange vraiment uri mwiza merci no kwinda bishinyanje bivuye ku mutima amajewe donc turaba journaliste muri Bujahit tuje ngaho tugiye ko hariho Bidondin 6 Bidondine 6 Bidondin wa Bidondo sha byo navyo no menya gusa kweli ivyo bya Bidondine none hari ba Bidondine bangahe hariho 1 2 3 4 5 sinzi ko hari ariko batubwiye ngo ngaho hari 6 oya jivyo navyo nzi gusa jo nzi n'umwe ni Bidondine nyene twe tumenyereje ibyo bindi bya Bidondine de je sindi no kubatandukanya gusa bambwiye ko ngaho hari Bidondin 6 oya vraiment umuntu yakubwiye yakubesha ujya muja magonga fresh vraiment ino kumenga ushaka kuvyemeza wowe none oya sidavyemeje gusa nibwo hamwe vyo bari byo agonga fresh oya sivyo rero je Bidondo ni ndamufata nk'umufrere ako ngo niyo muri kumwe ngaho mukaye turamuzana hari ibintu twubise arimo ngaha nyene ngo niwe aricaye hano nicaye turi ngaha turi mu by'akazi ibyo bindi biba biko biyumvira n'ibindi mwi hotel guys none mwadufatiye muri chambre je deja uko biri kose mwabanje kuja muri comptoir ya nyuma ibindi ni after party Yeah. oh yeah wanashima niyasohoka ntaza gusohokana n'abahungu gusa yari kumwe na Kestan
ari kumwe n'undi mudemu bariko barakorana n'undi mudemu then muko mukina agasobanuye wewe mvuye gushaka kubigira birebire gusa nta birebire bihari twe twaje ngaha mu by'akazi kandi azi ko wambonye wasanze ngaha mwinjiye nababonye yaba twari mu bindi ariko usanga muri chambre nk'abandi turi mu by'akazi kandi twahereye ngaha twahereye hariye fo mu maturaduka wambaye sexy vraiment nawe byemera ko waje uko nyene uri sexy sinubvyashoboye vuba gusa abantu bavuga ko ndi lesbienne gusa iyo yatumye umenga nava nza kurondera mu korogo gushimira Imana gusa na sheri wanje anyitaho nta bindi uwo mungu arakwiye agashima cyane ego vraiment ari mu bahungu ba mbere sinshatse kumuvuga ngaha gusa ahari ndi azazokibona canke aziyumva ariyizi nzomurondera nsaba akanimero kiwe nanjye nabiko nutagata ashaje ndakwica kweli ya abakobwa ku basheri babo aho ashaje ndakwica kabisa nta birebire tumvise ngo hano hariho uwundi muntu wa Bidondo ariko nyene watubwiye ko Bidondo ari mu kazi kandi donc ataco mupfana Bidondo naco dufana sevre Bidondo cyo namuzi ko numusani kandi tumaze kurana ibiteramo byinshi apa pono iyo nga twatujana na ruguru tugakorana tukagaruka n'abandi bademu tukaja umva je n'umundamuzi kuva kya numva turamenyeranye muga nta birebire hagati yacu biri ko n'umudame wiwe n'umugenzi aranzi uko keshi niyo tugiye mu bitiramo ndamuhitana mu ya twagenda nta birebe ahubwo ngiye nabona yo navyumva ivyo no gutwenga yo twenga donc ngaha muri donc mu kazi gusa by'akazi vraiment nta bindi bintu birebire bihari nta birenze akura afise undi muntu genre boyfriend wawe numu ashara hari vraiment sinobesha entertainment ariko ari mu entertainment donc mu vy'imiziki then n'umustar oya mushiranje oya arasanzwe n'umuntu munyine ahumuye je ko ashunda kugendana n'abastari abantu bambere bavurugana mu bwenge mi mwenyewe niko kivuruga fo ndondera umuntu ari pose munabaciye umuntu uvuze yisumbuye ushaza kuvuga sugar daddy au hapana sugar daddy wala mimi mtu wa kutembea sugar daddy yani nakwambia mtu mwenye heshima zake donc ari proud avuga ati nuya posta ati nuyu go frame atavyo kuzara guhishahisha donc arahari si Bidondo moya si Bidondo awoza kudiraga ubunyene donc winoti ntiwo mwemera urumva ni noti nye gusavye makuru umwanya nawe no kwemera ubanje kuba lost gato enda kubaje kuvyinoti uvuga ati inoti nye urumva nabwo no shiduka zo izo noti mbwa nta rukundo go barurimo donc urumva amafaranga na boyfriend utoye boyfriend ego frame uko ntacho ndamusaba nganyime none muvanga nshakiki uyu mukobwa numwe vraiment ntihagire ngo imiryango irugaye yarafunze imipaka ego nuko nyene ewe mukule kwa macho ngume murabu kunyene ariko ngo nta na nimero nsiga ntimunansabe ngo nimero nta nimero yiwe mfise arayinyinye pe cameraman ngo azakudiraga mwijoro oya nta nimero notanga cameraman ngo umubwire yuko ufise imodoka ya boss ari ukoresha umva ni ya boss nyene iyo si yuwiwe yambwira kai ni yuwiwe agafuma nambesha ho reka tugushimire ego vraiment ndashimiye aho kandi tubabarira batubwiye amakuru atariyo akusa ni bon nagiye kuvugana nawe mwege ko kazi kanyu gusa wumva ngaha yari nk'ibindi dossier ariko bari mangumi ariko neza yanje fise umugore wiwaranzi n'umugenzi wanje kuva kera kandi sini kuvubu nubwo kumva ko ndimihugwa na Bidondo ndazina n'umutima yo simba ariko ndetse ndikotandukanye ubye biramworohera kuba yiyumva ari ngo ari Bidondine kwa biramworohera ivyo ndiko ndakubwira nivyo nazi kwera ujya tuzi nuwe ujya n'uwindowa ujya n'umugore wo mu nzu mariage ta civile amva nubwo abandi baba bahari n'aba showtime then ni premier bureau ujya ni premier bureau twese tuzi ako just ndamuzi ko ule jamana nchanganya kweli afire anaye anachuma mama indari top umudame wiwa Bidondo naenzi nguvuze Bidondo ngenda kwa zinge nawe menye byose ko ari icuma kokotea mama iyo negera mazinge nawe ko ari icuma utigeze umubona oya vraiment mvuze ati umugore wiwa afise mu nzu n'umudame vraiment Yageze ko nandi yavuye bari kumwe n'umudamu gucya munini yirabura afise ibisuko
ujya mugore ni mwiza cyane yarakwiye ko no kuri bidondo mwanzo bushikana murakoze cyane ego namwe fando buja flavor nguyu ngo si bidondo batubeshe si bidondo ine kwanza ngo si madame yake ya bidondo donc turabashimiye cyane tongera tubabwira ati kuba tarakora subscribe mukore subscribe ngaho ama mukore comment share na like murakoze kuri microphone mari kumwe na Davina Monica behind the camera ni Chuma Juma Jukes then muturindire muri part 2 tugiye kurondera naho bidondo atubwire neza ko atari bidondine wiwe parce que ashaka kuba mwakanye atubwire neza ko atari bidondine murakoze